kubera iki umwana yaje uko ari kose yaje Yesu nashimwe uko ari kose uko yononekaye ibyo yononye nta makuru ngo hari ibyo yononye umwana twasa kumara umwana Yesu nashimwe yaje uko ari kose Yesu ahabwa icubahiro nuko none rero Imana irakoze tugeze mu mwanya mwiza wo kwakirana none rero twagomba umuvyeyi wacu aze yakira ishengero kugira ngo ibikorwa byose bikorwe twakiriwe turamuhaye ikaze rero nuko Imana irakoze Yesu ahezagire. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tukiri kw'isi tuzoka mu ntambara ariko Yesu yaranesheje. Ndabahaye ikaze mu izina rya Yesu. Amen. Ndanezerewe no kubabona. Murashajije mumeze neza. Yego Yesu ahezagire. Yego ndanezerewe. Reka dusenge. Mana turagushimiye ku rukundo rwawe utagira ico rugereranywa. Turagushimiye kuko wakunze tugashika ngaha. Aha turi n'ahantu heza. Twaje mu ngoro y'Imana. Twaje Mana mutuyagire. Turasavye Mwami tubabarire ibyaha byacu byose, ibyo dutsinda byose. Kuko nta muntu n'umwe yigeze agororoka atari uwogejwe n'amaraso ya Yesu. Ayo niyo dusabye ngo amaraso ya Yesu atugaragare ko maze tuboneke nkabera kuko twogejwe n'amaraso ya Yesu. Mana ndakiriye umwe wese Mana yo mwijuru mubari ngaha n'abari mu nzira Mana bose ndakiriye abari mu buhinga bw'ivyuma bari baririmbiye kuva kera nabo Mana urakoze kuko uriko uratuma tubana nabo. None Mana turaje imbere yawe mwene data yasenze arasabira na kino gisagara natwe turasabira na kino gihugu kandi dusabira n'abo bose aho bari intara barimwo muzihezagirwe. Mana dushize mu minwe yawe urutonde rw'ibikorwa by'uno munsi wihagararemo Mana mwemu wawe tugendagiremo maze dutahe kwinogora urukundo n'ibitangaza wadukoreye. Abari kuri Zoom nabo nyene tubagendere gutyo. Mana dusabye twizeye ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusabye. Murakoze nuko twamaze kuba umwe siko none kuko twamaze kutwakira nuko rero mu byaguruke turirimbe agakora simwe ngo nimunze murabe Yesu ni mwiza 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 nimunze murabe Yesu agira neza nimunze murabe Yesu agira neza. Nuko Yesu abahezagire. None rero tugira duhe kaza abaririmbyi kugira ngo baturirimbire mu mwanya muto dusigaranye. Ego nuko turabahaye kaze, hanyuma turahaye kaze Bateremi, turahaye kaze namwe Bene Data Diamantine nawe mu kanya ashashika hano turabahaye kaze baririmbira Imana natwe tunezerwe. Ego turabahaye kaze. Ego Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe rwose. Mu munsi mwiza udasanzwe abavuzi batwakira ubwa mbere badusengeye basengeye ikibanza basengeye n'abari mu nzira. Rero nawe washitse nkanje Imana Imuhezagire. Hezagirwa mu kibanza aho wicaye wumva uguwe neza. Ico usaba no kudasamazwa n'ikintu na kimwe. Urabe aho uri wumve kuri mu gicaniro c'Imana hamaze udufashanya kuririmba no gutazira Imana mu buryo budasanzwe Imana yatugiriye neza. Haleluya. Ego
negereye intebe yawe nzanye ibimazi by'amashimwe muririmbire indirimbo nshya y'amashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa negereye intebe yawe nzanye ibimazi by'amashimwe muririmbire indirimbo nshya y'amashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa we waremye isi n'ijuru niwakira icyubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanjye mu mababa yawe niyo nshaka kwibera amashimwe rya Yesu imigani 21 ku murongo wa
22 haravuga ngo umunyabwenge yurira inzitiro z'igisagara c'abahizi agasangangura ibikomeye bari bizigiye. Dusubiremo mu izina rya Yesu. Umunyabwenge yurira inzitiro z'igisagara c'abahizi agasangangura ibikomeye bari bizigiye. Yesu abahezagire. Amen. Iri jambo numva singiye gusigura ko n'umwanya wo gutazira numva ari ico yo kwibutsa aha nako ndavuga aho turi hasi yavuze ati ibifashi ntibibura ibitego ntibura ariko ati hariho wa bisanganguye. N'iri jambo numva ko twatahura ahantu turi n'icatuze twavuga tuti uyu n'umwanya wo gutazira urinde ikintu cose na kimwe co gusabanza n'uwaje kabororezi bigize mwemwe yarango amufate mwiri tukiri mu gitondo tukiri mu gaturuturu bikimeze ukunyene bigisuku nyene twumve ko Imana yacu ikomeye, Imana yacu ari yo gutazira, Imana yacu ari yo ubuntu, Imana yacu ari yo gukomerwa amashi, Imana yacu ari yo gushirwa hejuru byose. Haleluya, haleluya. Ndibinsaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwacu, ndibinsaba kubonesha amaso yanjye kugira ngo menye kunkunda. Ndibisaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwawe, ndibisaba kubonesha amaso yanjye kugira ngo menye kunkunda. Imiyaga irasa nanje nkashikama kuko nzi ko ari umwingiye ntacyo nzaba. Imiyaga irasa nanje nkashikama kuko nzi ko ari umwingiye ntacyo nzoba. Noneho kwamumbatiye izere ntacyo nzoba. Utiri bisaba gukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwawe. Oya ntibisaba gukoresha amaso yanjye kugira ngo menye kunkunda. Imiyaga irasa nanje nkashikama kuko nzi ko ari umwingiye ntacyo nzoba. Noneho kwamumbatiye izere ntacyo nzoba. Ntacyo nzoba. Arankunda ntacyo nzoba. Arankunda aritayeho ntacyo nzoba. Arankunda aranyitayeho ntacyo nzoba. Ntacyo nzoba. Arankunda aranyitayeho utankunda. Arankunda kandi aranyitayeho
Turirimbe zaburi ya 123 verse cantique indirimbo ya 123. Haleluya. Muri uwo mutima nyene tubandanye duhimbaza Imana tukirondera, sinzi ukubigenza, sinzi ukubikora, bimubarire bintahe icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana, sinzi ukubigenza mwami wanje, sinzi n'ukubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana, nakikunanira, oya nakikunanira, chozi ni kimwe, chozi nuko utegetse biratungana, hari ukuntu bikora, iyo utegetse biratungana, utundakwizigiye nakwiringiye Yesu, bizera ijambo ryawe, kukwiyuvuze birebusa, byose biratungana, nakwiringiye nizera ijambo ryawe, kuko mwami kukwiyuvuze rimwe gusa, byose biratungana. Haleluya. Zaburi ya 123 twihuta. Natari Yesu yomuka, narindi simana kwemera, urukundo umunezero bibonekera muri
zigirishwe ndarira cane ntawundi atari Yesu yomuka narindi zina no kwemera kukundiswa n'umunezero bibonekera muri we sinarizwa nuko nabumvise gushitsa ukumuriye unkoze ku maso ndakwihweza ubonye intwari igishika ntawundi atari Yesu yomuka narindi zina no kwemera kukundiswa n'umunezero bibonekera ntawundi atari Yesu yomuka narindi zina no kwemera kukundiswa n'umunezero bibonekera muri we ntawundi atari Yesu yomuka narindi zina no kwemera kukundiswa n'umunezero bibonekera muri we. Mbega Imana ibahezagire baririmbyi b'Imana Imana ibamugisha Amen. nuko turanezerewe tunezerewe nuko batware ngo Yesu aradukunda ico kiruta ibindi byose yego Yesu aradukunda yego nuko Imana irakoze kuba turi mu ngoro y'Imana nuko twabonye bagiye barashika mu nyuma twabonye Bene Data Blaise yego haguruke nawe nyine tumwakire ubundi yashitse mu nyuma mbega shengero turamwakiriye mu izina ryande Yesu Kristo. umwami wacu Amen. abyagire yego yari yavuze ko ibintu by'amatire byagoranye none rero Imana irakoze ko ashitse amahoro yego nuko rero Imana irakoze turamaze kwegerana Dozi nshuti nziza cane yarankunze mariti yafatishije umugozi niwe rukundo rwayo itongo ritangitse ikoreye umukiza uwiwe nawe n'umwanje
uwo turwanya niba itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izoburite kutugabirira byose kuri we ninda zorega abo Imana yatoranije mbega n'Imana kandi ariyo ibatsindanije ninda zobatsindisha mbega ni Kristo kandi ari we yapfuye ibi birutera byose ari buryo bw'Imana bitaheka dusenge ninda zodutandukanye n'urukundo rwa Kristo mbega n'amarushu cyangwa n'ibyago cyangwa no guhamwa cyangwa n'inzara cyangwa no kwambara ubusa cyangwa no kuba mwirinde cyangwa n'inkota kuko handitse ngo twirirwa twica bakuduhora twagereranijwe n'intama z'Imana ariko muri ibyo byose dushobora kunesha kuko menye neza ntabikekeranye yuko nawe ubwo urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abaganga cyangwa ibiriho cyangwa ibizoba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'amajyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose ntabwo izoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana no muri Kristo Yesu. Amen. 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 Aya majambo y'Imana kandi arisigura Pawulo mu kuvuga ibi bintu uravye kuri murongo wa mbere ukamanuka bavuga ibintu bya mwemerero bavuga ko Kristo yaje mu isi gucungura abantu Imana iramutuma ubwiwe nta cyaha yakoze ko Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu ahinduka icyaha kugira ngo natwe twakire ukugororoka. Amen. Niko rukundo rwamutera kuvuga ibyo byose yuko ata kintu na kimwe kiriho cyo mutandukanya nawe. Haleluya. Imete ndayibaza cyane yuko ata kintu na kimwe cyo mutandukanya n'urukundo rw'Imana uri muri Kristo Yesu. Amen. Sinzi bari narabivuze bugi cyatsi na yose suko yarafite ibyagezwe byinshi muri yo kuko afite isezerano ry'Imana icyo Imana yamubwiye. Haleluya. Yuko azoba umukuru. Amen. Muri bene sebeje. Haleluya. Yuko azotwara kandi zarasohoye. Niba mvuga ko ati Yesu ishobora kugira iki kintu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nashimwe. Amen. Ijambo ry'Imana ntabwo cyangwa iki cyangwa abamarayika nasenga ko ari indirimbo ngo Yesu niwe naronkeye n'iki amahoro mu mutima unahana yongera handi ariko nta handi hari. Haleluya. Ariko iyo umuntu yakoze na shetani cyane ntaraba umuntu akiri muto ntaraba umuntu ashaje oya bose arabakoresha. Haleluya. Kandi n'Imana ikoresha bose. Haleluya. Irakoresha abakuze irakoresha n'abato. Amen. Amen. Ndimo nabwiriza. Haleluya. Cyangwa ngizibuka cyabije. Oya. Bose bakoze. Nta rupfu cyangwa ubugingo byo ntandukanye
ijambo ry'Imana afise nk'iki abandi bagiye ati uyu mwaka tubuhariye ikicivugo cy'uko n'uko n'uko ati uku kwezi ni ikicivugo ugiye cya covid natwe kibuja cyari kirana navuga nakira sinandura rero ubu ntabwo Yesu nashimye kubyirabura ntabwo cyane turengera ibintu tumuzigako haleluya turengera ibyo dusengera tuziga muri we haleluya sicyo bidufashe kuri urwo rukundo rw'Imana sicyo bidushigikiye ahubwo dushigikiye n'Imana iri ubwayo Yesu nashimye cyane n'Imana yatugize ubwayo yatugize abana b'Imana tutariho Yesu nashimye cyane amen ni ikintu kiri mu mitima yacu kikadutera kuyegerera kikadutera kugumana nayo no kugendana nayo haleluya amen Yesu nashimye cyane nta bindi by'ibyo byacu dufise ni kuri Yesu nashimye cyane biratewe n'icyo umuntu afise n'ibyo yahawe oyaye ariko bitewe n'icyo Imana yamugize n'amahoro y'Imana yamuhaye umutima wiwe Yesu nashimye cyane amen tugiye mu ntara ni benshi basinye nayo yuko yabahaye amahoro kuko Yesu niwe twaboneye n'iki amahoro mu mitima bahora bayarondera ahandi ariko nta handi na hamwe hari Yesu nashimye cyane rero nta rupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa ibizoza cyangwa ibirimo tutandukanye n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu amen Mana data twese gushimira urukundo rwawe gushimira ineza yawe haleluya nitwebwe Mana turi hano hafi kumva mu mitima yacu ko atarupfu amen yuko atabugingo yuko atabamarayika so dutandukanye n'urukundo rwawe n'izina rya Yesu Kristo turasenga Imana kuri uyu mugoroba n'ijambo ry'Imana duhaye ko dukwiye kwiga ko dukwiye kwibuka n'izina rya Yesu Kristo tukibuka urukundo rwawe haleluya n'izina rya Yesu mushimwe kandi muhabwe icyubahiro none jyewe nishobotse kwamagerana nawe iminsi yanjye yose ikaje yo kubaho n'izina rya Yesu nawe numva ko atarupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa ikintu kiriho cyangwa icyaremwe cyose cyo ntandukanye n'urukundo rw'Imana muri Kristo Yesu amen mushime Kristo muhabwe icyubahiro Bone wamamaza urushiko hejuru urumwami dukunda urumwami twitayeho urumwami twitwararitse Kristo Yesu nubishimirwe watwiguze watwitangiye ku musaraba kugira ngo tube bazima kugira ngo dutabarwe kugira ngo tubohorwe n'izina rya Yesu Kristo urumwami dukunda urumwami utwitayeho haleluya haleluya Yesu mushiko hejuru Yesu wamamazwe nta rupfu nta bugingo n'igiciro cyacu dufise yuko ntacyo dutandukanye nawe we Kristo mushiko hejuru wamamazwe rero ntimuwawe dushoboze turashobotse kubw'iyi migabo bagize imigabo mu mitima badimana abashobotse kubw'imigabo haleluya ashobotse umwe wese ari hano hantu n'izina rya Yesu dushobotse kugendana nawe ko muri byose udushobora kunesha no dukuza haleluya nawe Kristo mushimira abantu cyane dushobotse kandi tumubashobotse n'izina rya Yesu Kristo wakoze twese twizeye amen hadi muri byose n'ingwara byose Yesu nashimye amen Imuhezagire iyo mbonye Alain Blaise naba ntangara n'akanyamuneza yamana ibyo avuga no kurarabyebe kandi arabibaho ntatanga akanyamuneza ntagira akanyamuneza gusa muri we afise n'akanyamuneza atanga n'ikimenyamenya aje kaduha Yesu abaheza turabaye ikaze kandi ngaha twabaye ikaze uri mwibarabarangira ngo turashoboye kutwumva ariko turongeye kuguha ikaze hano amajambo yawe atumye
nipfuza kubasomera ijambo riri muri Daniyeli 12:3. Ijambo ryari ryaje ubwa mbere, ariko ijambo imbere ryiza kugira ngo ndabibasomere. Hari uwaritoye? Haguruka dusomere Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 3. Kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ukukayangana ko mu itazanire ry'ishuri, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Amen. Abagize ubwenge n'abashikanye abandi. Ibi rero Alain Blaise yarabikoze, nibyo ariko arakora. Yagize ubwenge kandi ubukora nk'uko nyine nawe yagize ubwenge ngawe, kandi azokwakaka kugira ngo usibire ku yindi ntambwe ikomeye. Yesu abaheze. Nkaba none gushimira mwebwe mwese mutuba hafi, mwebwe mwese muri aha, mwebwe mwese mwaje, harabaraye amajoro ariko bakaba baje bati twosiba mu ngoro y'Imana. Ahantu hari Imana, ahantu hari Imana. Icyo ngomba kubigisha rero no munsi, ikimenyesha ko nakijijwe niki. Niba uje ngaha ukaba utazoshika ngaha tuguye muri Daniyeli, uratunganye ukubita ubudoro neza ukazotaha ibyo. Ariko ubu ikibazo dufise ni ikimenyesha ko nakijijwe niki. Hari mu myaka yahera nari mfise numva nyene mbira abantu bose ndabaza, wewe wopfa ubona woja wopfa woja cyane ntibishoboka. Oya, turacariyo, turacari jene nireye, turacari bato, turacari bato, naje ndacari mujene, turacari bato, ariko birashoboka. Uwo muntu rero yaranyishuye ati ndavye biri muri Bibiliya mbega none gukizwa niki. Tuza kubikura mu majambo tugenda dusoma uko tugenda tuja imbere. Sinzi ko umwanya dukundira, ariko turagerageza. Abantu bose baracumuye. Niba wiba ntuge ngo ubaye wa mbere, niba ubesha ntuge ngo ubaye wa mbere, niba ukubita amanyanga cyangwa udandaza urumogi cyangwa urunywa uwa mbere. Abantu bose baracumuye, gusa ntibacumuye bimwe, ariko igicumuro cyose, icyaha cyose, impera yacyo ni urupfu. Reka dusome mu Baroma 3:23. Niho hatubwira ngo bose bakoze ibyaha ntibabona ubugingo budashira. Bose bakoze, Abaroma 3, Baroma 3, Baroma 3. Baroma 3:23 havuga ngo, kandi ndashima Imana rero, Imana ngiriye neza. Uno munsi nashoboye gusoma muri Bibiliya, nari maze iminsi mbibisha bikanga, ariko uno munsi byakunze. Reka ndabeke n'akarorero. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Mu Baroma 6:23 navuga ngo ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingero yagiye urukundo rwa Kristo n'ubugingo budashira. Nababwiye nti ukora ibyaha si we wenyine, abantu bose iyo baba bakagira baracumuye. Muri Zaburi ya 14:1 gushika kuri 3 naho haratubwira
ijambo rimeze nk'iryo nyine niho arabidusigurira neza mbere avuga yuko abantu bose atari gukora ibyiza mbere abantu bose baracumuye ingeza bisome igipfapfa cibwira mu mutima ngo nta mana iriho barononekaye bakoze ibikorwa byo kwangwa urunuka nta gukora ibyiza uhoraho acishiriza mu bantu ari mu ijuru kugira ngo arabe ko harimwo abatahura barondera Imana barazimiye iyo bava bakagera bose banduye hamwe nta gukora ibyiza eka nta n'umwe nta gukora ibyiza eka nta n'umwe uko niko abantu bose bari kiretse abavuwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Yesu yaje kugira ngo isi ikizwe nawe. Yesu yaje kugira ngo isi ikizwe nawe. Mu kiganiro kirekire Nikodemu yagiranye na Yesu. Tuhakura amajambo menshi cyane biri muri Yohana 3. Sinzi ko mumaze kubisoma ico kiganiro. Ndamaze kukugira ngaha Nikodemu yari umuntu ari mu ishengero. Umuntu akomeye azi ivy'Imana. Hari abantu bato bakunda gukurikira Yesu batize batagira batubatse amazina ariko we ntiyarimo. Ariko inkuru zaramushikira wa mugabo wa muntu avura abagwayi wa muntu avuga nuko akura ibyaha kandi avuga ko ari umwana w'Imana. Uwo mugabo Nikodemu yari yarize nk'icyo twokwita teoloji y'ubu aravyiyumvira ati muri ahengera ijoro ati wombona reka ngende mugoroba agenda yikinga gahundezi aragenda asanga Yesu baraganira kuko nawe yari afise icyo kibazo mbega ndakijijwe canke sinkijijwe ndarije wewe nturakijijwe canke ntukijijwe ninde afise ico kibazo nta n'umwe afise ico kibazo ndakijijwe canke sinkijijwe mwihande majambo nopfu nojana Yesu yojana iyo ni nkuru tuzoganira kuri Yesu ngo aramwishura ati nukuri ndabibabwiye iyo umuntu atavyara ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Wiki iyo umuntu atavyawe n'amazi namwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana yatumye umwana wayo ngo abari mu isi bakizwe nayo. Sinagenda soma imirongo nk'uko bikurikirana ko nababwiye ko ikiganiro ni kirekire ariko nuko niko vyanditse. Umuntu yavuze ngo utavyawe ugira kabiri utabatije muri bwemu no mu mazi ushobora kubona ubwami bw'Imana. Imana ariko yatumye umwana wayo ngo abari mu isi bakizwe nawe. Mu byakozwe n'intumwa 4 ngo abasadukayo ngo barababara cane bati uwo Yesu muriko murigisha Petero yigisha ariko avuga yuko mu bantu ngo bahakuzuka muri Kristo. Hanyuma nawe yarabishuye ati
ati reka dusome igice cy'umunani muri Petero mpemu yera arababarira ati yemwe aravuga ati kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo atari izina nta rindi zina munsi y'isi ryatanzwe mu byakozwe n'intumwa 12 twasomye byakozwe n'intumwa 4 12 byakozwe n'intumwa 4 12 niho Petero yaciye yicira abasadukayo ngo bababajwe n'iki babajwe n'uko ariko aravuga yuko ngo kuzuka ngo gutangwa muri Kristo ngo kwashobotse kubera Kristo. Noneho rero Petero arababwira ati kandi nababwiye kuno munsi mbona kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo kwatazi rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Yesu atubwira ati jewe iri nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ushika kwa data atangiye. Ikibazo turiko turabaza ngo narakijijwe cyangwa sinakijijwe. Ubwo narakijijwe mfise inzira mfise laissez passer yo kuja kwa data. Narakijijwe ntayo mfise. Hanyuma reka tubandanye turiko turajana none ni bande batazinjira mu bwami bw'Imana? Ni bande batazinjira mu bwami bw'Imana? Rero abatihanye n'abatizeye uwo mwami n'abatabatijwe umuriza ariyo kwati jewe izi nzoga zaba zindaza mu ngazi ndazihanye abazoja mw'ijuru abatamwakiriwe ndabakunda cane. Reka ndababwira imuzi abagabitanye yuko abagabitanye batazora mu bwami bw'Imana. Ivyo biri muri Korinto ba mbere igice ca 6 guhera ku murongo w'icenda twari kugera ku murongo w'11 nibande mufise amakaye muze murandika ejo muzobimbaza ngo handi wabivuga ngo musanga narakibagi cyangwa umunsi ntibizi ariko no musi niho Imana ishimwe. Amen. Ati abashakanye abasenga ibigirwamana abasambanyi abagabo basambana n'abandi cyangwa abagore basambana n'abandi bahuje ibitsina ibisuma abifuza mu Gifaransa babita ngo les vampires kandi icyo ni icyaha gikomeye. Urumva ashobora ukaraba yaratomboye yaronse icyana cyiza yaronse ikibogari icyo ni icyaha. Reka tubandanye. Abipfuza imborerwa abatukana abasahuzi hano handitse abanyagano abo havugwa ko muri Korinto ba gatanu ba mbere igice ca 6:9 kuri 11 bavuga ko abo ntibazokandagira mw'ijuru. Uwo mube warabatijwe uri muri ivyo n'uzojayo. Uwo mube witwa ngo waramwizeye uri muri ivyo uzojayo. Hariho n'abandi aho nyine ijambo ry'Imana ryanditse ngo ntibazokandagirayo. Mu byakozwe mu byanditswe na Yohana 21 mu gice c'9 niho bavuga ngo ibijora ni ukuvuga abahemu abantu berash abatizeye abakora ibizira
abicanyi dufise umwanya twoganira ko ibizira tubivugana bakora ubuhungu n'abaryango barongora ibintu byinshi imbwa ibikoko ibintu bene ibyo abicanyi kandi ibyo biraba bose abatukana abanyazi navyo binyura hanyuma abashakanyi abarozi ubu kera barababeshera abantu bamwe ngo ubwiye hariya barabutera ubu igihugu cose niko kimeze mu gihugu co mu Burundi ngo no muri Kongo no muri Kameruni kugira ngo ni Afurika yose hariho abahora bagendayo ngo bagitwaranitsa hariho nationalite umwe zibangahanzi babiri baragiye bakurikirana bashitse ngaha bashikere wa kabiri no bandi twarabumvise ko hariho ibintu by'ubutangira ishano kuroga ni byinshi ariko ivyo bintu abo rero ntibazoja mu ijuru abatanga ivyo bintu abaroga ntibazotanga ivyo bintu hariho n'ababeshera abantu bose mu makara cane cane hajya mu musozi wacu ugasanga umuntu amaze imyaka 40 umaze imyaka 40 uriye umuntu ntamenya ico ariko imyaka 40 yeze bapfa mu byara reka tubandanye abo rero mwumvise ntibazoja mu ijuru abakora ivyo bintu byose bazoja mu ijuru ariko hariho icizere hariho ico kwizigira bafise reka tuje kuri 17 harakomeye turahamagara umuntu adusomere 17 ivyakozwe n'intumwa 17 26 somero umurongo wa mbere 26 kandi yaremye amahanga yose y'abantu ibakuye mu muntu umwe ngo basagaze mu isi yose yashinze ibihe by'imyaka ko bikurana uko yageze icira abantu imbibe z'aho baba kugira ngo barondere Imana ngo namba kumbure bakabakavye boyibona naho itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe. Amen. Ukabakaba murabizi kugira gutya Imana iri kure y'umuntu, Imana iri hafi yego, ariko harabandanya no hepfo kandi aho niho dufitiye icizere nuko kuko muri yo ariho tubeshejweho tugenda turi n'ubugingo nk'uko na bamwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze bati kuko natwe turi urubyaro rwayo. Nuko rero ko turi urubyaro rw'Imana ntidukwiye kwiyumvira yuko Imana isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye, ibyabajwe n'ubuhinga n'ubwenge bw'abantu. Nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho igera ko abantu bose bari hose bihana. Amen. Ego iyo minsi y'ubutamenya, ya minsi twari mu bintu bidatomoye, ya minsi twari mu byaha, Imana yarayirengagije igera umunsi wo kwihana, igera umunsi wo kwihana, kuko yashinze umunsi wo gucirako isi amateka.
igituma Imana yageze umunsi wo kwihana nuko yashinze n'umunsi w'imanza. Ego hari umunsi w'imanza uzoza. Uwo rero nta deliberation izobamwo. Hariho abize ngaha kugira ngo ninde yigeze kuja muri deliberation, bigeze kudelibera. Ukoze repeshaje wese wewe warakudelibeye rero kiriyagiye ubu wapi kazoba gasopanye izoba, ariko Imana yashizeho umunsi wo kugira ngo ica imanza, kandi izo manza zizoba ari imanza zigororotse, izohera ku byo twabwiwe. Reka tumere nk'abaja ku majambo ya nyuma, tuyasoma mu Baheburayo 3:15. Avuga ngo bikivugwa ngo uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu nk'uko mwayikomantaje mu gihe cyo kuratsa. 18. Ni bande yarahiye ko batazoshika mu buruhukiro bwayo? Sabatayumviye kandi tubona ko batashoboye kubushikamo kuko batizeye. Ego tubona ko batashoboye kubushikamo kuko batizeye. Hariya mu Biroma 10, reka twabwire ingene abizera rero. Mu Biroma 10, mu Baroma 10 basome kandi niho tuza guhereza. Ariko Baroma 10 guhera ku murongo w'9 havuga ngo kuko niwaturisha akanwa Yesu yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Bene Data, no munsi twari dufise ikibazo, mbega ndakijijwe canke sinjijwe? Inyishu iri ngaha. Ubundi twese twari babi, twese turi babi, twaravutse ingwa n'urubanza, ariko Yesu yaraje mu isi kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azaronke ubugingo bugashira. Uyu munsi rero ko wumvise ijwi ukaba ufise ikintu kikubwira ati yamara wewe muri bya bindi byavugwa ari bitagenze neza, tunganya uyu munsi. Ni umunsi mwiza, akira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, wiyambura ibyo byaha byawe, arabigutura, uzoba ugiye rero mu mutigiri wabo bakijijwe. Yesu abahezagire. Mana uhoraho, Mana nyir'icyubahiro, turagushimiye cyane ko uyu munsi utugiriye neza, waduraritse kugira tuganirire amajambo akomeye. Nta kindi dushaka atari kuzoshika mu ijuru, dushaka kuzoshika Mana yo mu ijuru. None rero turagusabye ngo umuhemu wawe atumureke, umuhemu wawe aze muri twebwe. Niba hari caki dusigayemo tucange, tuje imbere yawe Mwami kukwakira nk'umwami n'umukiza wacu, maze ngo uze uwo mwami muri twe bari butuyobora, tuve turavavana na Satani n'imigambi mw'isi. Nuko rero hari abumva ko ari umwanya, abumva ko bokwakira Yesu, bavuga ati jewe nawe ndagenda kuko ibintu by'abakizwa ndabikunda, ariko uno munsi ngomba kugira iyindi nama. Uyu ni umwanya mwiza wo kuza uno munsi akira. Birashobora gushika ukaba uvuga uti
hari ibyangoye narakoze ibyaha ariko ndagomba kubitura Yesu navyo ubu ni umwanya mwiza Yesu rero abaheza ngira ngo sinzi hakaba hariho abandi rero bafise imitwaro yo gusengera nabo mu mwanya kugira ngo bunyene kandi turashima Imana ko umwigeme wa Imana Yesu yashoboye gukira hariho n'abandi n'ibindi byinshi bitagaza Imana yagikora navyo nyine turabishima Imana Imana yumva amasengesho aba bantu usije n'abatumiye nibo babatumiye ko bavuze ngo nimuze mwese abakushira barembe yego none rero Mana ndaje nagora ku ngoma koko gatotse hano urazi imitwaro bafise reka duhere kuri iyo bariya umugirire neza Mana avuze ati ndafise umutwaro sinubwira ngaha ariko uri Imana imureka kandi mbona hose turakwinginze Mwami ko umutabare maze tuzomubona aza gushinga intahe hano muri kino kibanza uzoba ukoze Mana ihoraho Mana nyine icubahiro turagushimiye kuko wewe uri Imana idahemuka uri Imana ntihetuye kwereka kandi nyagora ku ngoma mu izina rya Yesu umwana w'umuhungu muri abo bahungu batatu ba Bene Data Anyese ngo aragwaye ejo bundi waradutwengeje ukiza uwa mbere kandi n'ubundi dukeka ko wa kabiri umukiza none turamuzanye imbere yawe Mana ngo dutabare umuremurure umukure ko senga w'amahanga iyo ndwara iyo nkorora azoje mu birori nk'uko yabitegekanye uzokoze Mana mu izina rya Yesu Kristo Mana ndaje imbere yawe kandi yakweretse umuvyeyi avuze ati umwana wanje afite ibibazo mw'ishure kandi n'ibibazo bikomeye none ati mwana ntiyishimye umenga afise ubwoba none ndaje imbere yawe Mana ndamukweretse ngo Mana uwo mwana nawe nyine azoze hano afise ishimwe n'ishinga ntahe ko hari ikintu wakoze wamutabaye bimugoye nk'uyu munsi uzobukoze nyakora ku ngoma tumusabiye kumenya n'amanota atari amwe ateye inyuma ariko amwe menshi amwe amutuma atera n'indi ntambwe mu izina rya Yesu bamwe imbere yawe kandi nakweretse amagara y'Imana Data avuze ati iryinyo bararihomye ariko riguma ari intebe yazo Mana niwe muganga niwe watanze iryo ryinyo abo bantu nabo barikorako sibo baritanze none rero turakwinginze ubikore umutabare umuvure n'amaraso ya Yesu Mana y'umwijuru usabiye Mana nabo bari mu ntebe bicaye urabazi Mana imitwaro yabo nawe uyibakorereko uyibatabare mu izina rya Yesu urakoze mugora ingoma abafite icyo bagusabye hariho abamaze kuza ngaha harimo canke kabiri canke gatatu Mana bafite icyo bagusabye kandi kitaraboneka savye Imana muzo kibaye kigaragare ngaha tuze tubone ishimwe n'izina ry'Imana Yesu Kristo urakoze ishimwe n'ishimwe byawe mu izina ry'Imana Yesu Kristo Ego turanezerewe rero abantu bari ku murongo sinzi ko mwene Data Pesi yosubira kunyereka nkaba nashobora gutora amazina yabo abari ku murongo muratubabarira ntitworohewe n'ubuhinga ego turaramukije
Bene Data bari ku murongo ndabona Pasiteri Gervais n'umuryango turabaramukije Geraldine ego turabaramukije n'uwa Galaxy 50 simenye uwo ari we mwene Data Israeli turabaramukije cyane mwene Data Dina nawe turakuramukije ndayizeye Egide turamukije na Ivete ari mu Budagi egome hariho n'undi yitwa Delphine yari yamye ku murongo kumbe n'abandi bari baje ku murongo ariko bakava bakagenda. Yesu abahezagire turabakunda cyane turabagundiriye. Yesu abahezagire. Murakoze cyane. Mbega umubyeyi wacu Imana Imuhezagire. Yego Imana Imuhezagire. Yego atwigishije amajambo meza, amajambo yo gushika ku musaraba, amajambo y'agakiza. Yego nuko twiteze siko kinini cyane suko uzoja mu ijuru. Yego nuko Imana irakoze. Yego tugeze mu mwanya wo gushikanira Imana. None rero babaririmbye bicare. Yego nuko bitegure baje baturirimbira mu mwanya wo gutanga amashikanwa. None rero turabahaye ikaze. Yego hanyuma Jiste adufase ico gikorwa. Yego nuko turahaye ikaze abaririmbyi. Kaze cyane. Yesu akomeze kubahezagira. Sinzibagirwaho wankuye, sinzibagirwa ibyo wankoreye, nzazambiririmba amazu himbazwe, shimwa Mana nziza wangiriye neza. Sinzibagirwaho wankuye, sinzibagirwa ibyo wankoreye, nzajambiririmba amazu himbazwe, shimwa Mana nziza wangiriye. Mbisobanurire ibyo wankoreye birakomeye, mbese ni muntu kingunyiteho kugeza mbisobanurire ibyo wankoreye birakomeye, mbese ni muntu kingunyiteho kugeza amen. Jewe nawe nishaka ko yamamara, uwo Yesu yitanze niyamamare. Jewe nawe nishaka ko yamamara, uwo Yesu yatanze niyamamare. Jewe nawe nishaka ko yamamara, uwo Yesu yatanze niyamamare.
murakoze mbega umubyeyi wacu Imana Imuhezagire. Yego. Rero namambo hanyuma Thierry aha rero nimwumve kuri murongo ariko tubatakubwiye iyo ntebe wirabe neza ni yawe mu gutaha byose
ufise umukenyezi hazozira uzumuzana, nawe ufise abana uzubazana, ufise abagenzi uzubazana. Yesu ahezagire. Ego twari twifuje kandi ko mwene data Pasteur Gervais ko yoturamutsa akavugira mbere nabo n'abari ku murongo tutari kumwe hano. Yesu ahezagire. Murakoze, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibamhezagire kandi bazigame mwese. Murakomeye, twe turakomeye, na gripe iriko irahera. Amen, amen. Murakoze Yesu abahezagire. Kandi turabahaye ikaze Amen, amen. abatwara bese intebe, ariko iwanyu iriho karibu munsi amaguru yabakundiye hano iwacu i Troisdorf. Yesu abahezagire. Sibyo none Bene Data? Amen, amen. N'uwo wundi wese ari ku murongo amaguru amukundiye karibu ngaha. Yesu abahezagire. Tuzosubira kubonana ngaha itariki 24 z'ukwezi kwa 12. Hoho tuzokwicara tugandagaze tuyage. Yesu abahezagire. Mwabyumvise bavuze ngo barakeneye kubabona.